Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Abaguverineri bakomeye b'abademokrate ba leta zinyuranye zo muri leta zunze ubumwe za Amerika biyongereye kuri Perezida Joe Biden mu gushyigikira Vice President Kamala Harris kugira ngo ishyaka rye rimwemeze nk'umukandida waryo mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu kwezi kwa 11. Umuryango mpuzamahanga ufasha abari mu kaga Médecins Sans Frontières uravuga ko abakozi b'umuvuzi n'abarwayi barimo kwibasirwa n'impande zihanganye mu ntambara irimo kuyogoza Sudani. Abakobwa n'abagore bagera kuri miliyoni 230 ku isi bakaswe ibice by'inyuma bigize igitsina cyabo ku buryo bw'igice cyangwa se byose bigakatwa kandi bidakozwe muri gahunda y'ubuvuzi. Tubafitiye n'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino. Muri mwese kaze muri aya makuru cyo kuri wa mbere itariki ya 22 z'ukwezi kwa karindwi. Aya makuru ku buryo burambuye ni mukanya Nina Iradukunda maze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Abademokrate benshi b'imbere muri leta zunze ubumwe za Amerika bashigikiye icegera c'umukuru w'igihugu Kamala Harris mu kwiyamamaza kwiwe kwa mbere inyuma yo kugenwa kuba yozoba umukandida mushasha mu matora ategekanyijwe mu kwezi kwa11. Ibi bije inyuma y'ingingo ya Bwana Joe yo kwikura mu matora hasigaye amezi 4 imbere y'uko amatora aba. Bill Clinton yahoze ari umukuru w'igihugu yashigikiye icegera c'umukuru w'igihugu naho Barack Obama ataravuga uwo ashigikiye. Umukuru wa leta ya California Gavin Newsom yaboneka nk'uzohatana cyane, yavuze ko yizera ko Harris yoshobora kuba umukandida mwiza azotsinda Donald Trump. Akanama gashinzwe gushiraho urwego rwo guhitamwo umukandida kazokorana kwa gatatu. Kamala Harris yavuze ko atewe iteka ryo kwemera ugushaka kwa Perezida Biden kandi yisinga ingo yiwe yo kwikura mu matora nk'igikorwa cyo kwitanga no gukunda igihugu. Inyuma y'amayinga y'igitutu gikomeye c'abandi ba Democrat, Bwana Biden yemeje kuri uw'Imana ko hagaritse gushaka kwiwe ko kwitoreza ikindi kiringo ca kabiri c'imyaka 4 ku butegetsi. Abihweza utuntu n'utundi bavuga ko hari uguhangayika kwinshi kwari mu bademokrate benshi ko Perezida w'imyaka 81 Murantunga atavuye mu ihiganwa ry'amatora mu mezi aheze. Imbere y'amatora ashaka afasha guhitamwo uzohatana ku ruhande rw'abademokrate. Naho hari ibimenyetso vyinshi vy'amagara yo mu mutwe atameze neza, Bwana Biden yavuze ko yashaka guheza ikiringo ciwe imbere yo kuva ku butegetsi mu kwa mbere k'umwaka uza. Avugana na BBC, umushinga mateka mu demokrate wo mu kigwa ca Rhode Gabe Amo yavuze ko yashigikiye Kamala Harris kuba yoshobora kuzoserukira umugambwe wiwe mu matora y'umukuru w'igihugu. Ndemeza ko icegera c'umukuru w'igihugu Harris ariwe muntu wakwije ibisabwa kugira ngo asubirire umukuru w'igihugu Biden. Mu vy'ukuri ari mu bantu bafite ubunararibonye kurusha. Ubunararibonye bwiwe muri politike y'imigenderanire n'ibindi bihugu burengeye ubwo abakuru b'ibihugu 4 batwaye imbere y'umukuru w'igihugu Biden. Yakoranye nawe neza mu gushiraho ikirangamisi cyo kurwanya ikiza ca COVID-19 no gushiraho imitahe mu butunzi bwacu no mu bikorwa remezo. Rero ariteguye kandi ndibaza ko nihaba hari abandi bakwije ibisabwa dufite amayira yuguruye kandi turiteguye kumviza nabo babivuga, ariko jewe nshigikiye Harris. Umuyobozi w'urwego rushinzwe kurinda umutekano wa Perezida n'abandi bategetsi bo hejuru muri leta zunze ubumwe za Amerika
Cheto yabwiye inama nshingamateka y'Amerika ko gushaka kugandagura uwahoze ari umukuru w'igihugu Donald Trump mu minsi 9 iheze ari ukunanirwa gukomeye ku rwego rwo kurinda umutekano w'abategetsi bo hejuru kuva mu myaka 40 iheze. Yavuze ko ari we yobazwa ivyatumye umutekano uhungabana mu myiyamamazo yo kwibera Pennsylvania aho igitero cabereye. Urwego rw'iperereza rwa FBI ruriko ruragira amatohoza yimbitse. Uwagavye igitero yishe umuntu umwe anakomeretsa abandi 3 harimwo na Bwana Trump imbere yo kuraswa arapfa n'abajejwe umutekano. Umukuru w'akanama k'inama nshingamateka gashinzwe kugenzura imikorere ya leta n'inzego zayo James Kama yavuze mu ijambo ry'intangamarara ko habaye kunanirwa gukomeye k'umutekano kandi kuri we umupfasoni Chito akwiye gutanga imihoho. Iyi mwumva ni BBC gahuza miryango. Abategetsi bo muri Somalia bavuga ko abagwanyi barenga 100 b'umugwi wa Al-Shabaab bishwe mu gihe bagaba ibitero 3 bitandukanye vyabereye mu karere ka Juba y'Epfo. Umushikiranganje ashinzwe guhanahana amakuru mu karere Abdi Fattah Mohamed Mukhtar yabwiye BBC ko abo bagwanyi baguye mu mutego wajejwe umutekano igihe bariko baragerageza gufata ibirindiro 3 vya gisirikare ku nkengero z'ikivuko cyo mu bumanuko ca Kismayo. Umugwi wa Al-Qaeda ushamikiye ko wari wavuze kare ko wishe abasirikare ba leta 71 muri ivyo bitero nyene. Ayo makuru yompi ntiyashoboye kugenzurwa gusuzumwa ku buryo bwigenga. Icegeranyo gishasha c'igisata ca ONU gishinzwe kugwanya sida kivuga ko umurindi w'ingenisi iriko iragwanya sida ugendera ku mirindi 2. Urihuta muri Afrika iri munsi y'ubutayu bwa Sahara, naho mu bindi bice vy'isi ukikwega. Abandura umugera muri Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara baragabanutse hafi igice kirenga kuva mu 2010. Ni inkuru ya Richard Kagoe ari i Nairobi mwumva mw'ijwi rya Fenega Kwaya. Bwa mbere mu mateka bwinshi mu bwandu bw'umugero utera sida bwabonetse hanze y'ibihugu bya Afrika yo munsi ya Sahara. Umuyobozi w'ikigo cy'umuryango w'abibumbye gishinzwe kurwanya sida Winnie Byanyima yavuze yuko ibyo byavuye ku migambi yo kurwanya agakoko gatera sida igihugu cya Afrika y'Epfo cyashyize mu bikorwa. Ariko Winnie yavuze yuko igituma iryo kwirakwira rizamuka ku mugabane w'Uburayi n'agace ko hagati muri Aziya ngo ari ugushyiraho amategeko ahana abakora akazi k'uburaya hamwe n'abahuza ibitsina babisangiye batinya kubishyira habona. Ikindi ngo ni ukutihutisha umugambi wo gufata ibinini birwanya ako gakoko. Ibyo binini ngo bitsikamira ako gakoko gatera sida kandi bigatuma katanduzanya. Sentare yo mu Burusiya yaciriye igihano c'imyaka 6 n'igice umunyamakuru afise amamuko muri Amerika inyuma yo kwagirwa n'icaha cyo gukwirakwiza ibinyoma ku rwego rwa gisirikare. Na makuru yavuzwe n'insamizi Arsu Kurmasev, insamirizi ifashwe mu mugongo na leta ya Amerika, Radio Free Europe, Radio Liberty. Arahakana ivyo yagirizwa. Umupfasoni Kurmakesha yafashwe mu mwaka uheze nyuma yo gufata urugendo mu Burusiya agiye kwitaho mama wiwe. Ugufungwa kwiwe kwatewe ivyatsi n'imigwi iharanira agateka kazi na muntu, abakozi b'ishiramwe mpuzamakungu ONU n'amareta menshi y'Iburaya na Amerika. Uburusiya bwakajije ingendo yo kwibasira ibinyamakuru vyigenga inyuma y'ibitero bikomeye vyayo kuri Ukraine. Jacques. Urakoze Nina Iradukunda. Ano makuru ku buryo burambuye reka tuyahere muri Sudani. Icyegeranyo gishya cy'umuryango mpuzamahanga ufasha abari mu kaga Médecins Sans Frontières MSF kiravuga ko abakozi bo mu buvuzi n'abarwayi barimo kwibasirwa n'impande zihanganye mu ntambara iri mu guca ibintu mu gihugu cya Sudani. Uyu muryango uvuga kandi ko intambara imaze amezi 15 yatumye abaturage b'abasivile basigara nta kirengera. Ni inkuru ya Karikidani Beritan mugezwaho na Fenega Kwaya. Iki nicyo cyegeranyo cya vuba kigaragaje uko abaturage bo muri Sudani bamerewe. Kigaragaza ko abantu babarirwa mu mamiliyoni hirya no hino mu gihugu badafite uburyo bwo gutabarwa kuko abakozi bo kwa muganga hamwe n'abarwayi bagabwaho ibitero kandi n'ibikoresho byo kwa muganga bigasahurwa. Icyo cyegeranyo kiravuga yuko imidugudu isigaye iheruheru kuko abantu benshi bakuwe mu twabo.
ubugizi bwa nabi bwo gufata abantu ku ngufu burakwirakwira hose, kandi ibikorwa by'ubutabazi bigenda bikumirwa n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Uyu muryango ufasha w'abaganga batagira umupaka MSF urarega impande zirwana muri Sudani, ni ukuvuga igisirikare hamwe n'umutwe wa Rapid Support Forces, yuko bagaragaza rwose yuko ntacyo bitayeho ku kiremwa muntu. MSF irasaba yuko impande zombi zihagarika ibitero zigaba ku baturage no kureka imfashanyo zikagezwa aho zikenewe. Ariko kuba ibi byarasabwe mbere ntibigerweho, hari icyizere gike yuko noneho bizakorwa. Reka dukomereze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma yaho Perezida Joe Biden ku munsi w'ejo atangaje ko hagaritse kwiyamamariza manda ya kabiri, maze agahita ashyigikira Vice Perezida we Kamala Harris ngo amusimbure nk'umukandida w'ishyaka ry'abademokrate. Abaguverineri bakomeye b'abademokrate ba leta zinyuranye zo muri iki gihugu nabo batangaje ko bamushyigikiye kugira ngo ishyaka rye rimwemeze nk'umukandida waryo mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu kwezi kwa 11. Hano muri studio ndi kumwe na mugenzi wanjye Prudent Sengiyumva wakurikiranye hafi iyi nkuru. President Biden yaramaze iminsi yotswa igitutu cyane nabo mu ishyaka rye ngo ahagarike kwiyamamaza. None ibi bisobanuye iki kuri we no ku ishyaka rye ry'abademokrate? Jean, nkuko umaze kubivuga, Biden amaze igihe kinini cyane ari ku gitutu gikomeye, igitutu cyasembuwe n'ikiganiro mpaka yagiranye na Donald Trump kuri televiziyo, aho abakandida baba bahanganiye gushaka gutegeka Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagirana ibiganiro nyine mpaka bitandukanye. Ni ikiganiro agaragayemo ameze nk'ufite ijwi ridasohoka risaraye, ndetse bamubaza nk'ikibazo rimwe na rimwe agasubiza ibintu bidahuye n'ibyo abajijwe. Ni bitera impungenge rero abantu mu ishyaka ry'abademokrate bavuga bati uyu mukandida wacu biragoye kugira ngo azatsinde Donald Trump. Ku ruhande rumwe biratunguranye kubera ko Biden ubwe yari yavuze ko adashobora kuvamo, kandi koko ni ibintu bidasanzwe kugira ngo umuperezida wicaye ku ntebe ya perezidanse ya White House ave kuri uyu mwanya. Ibintu biherukaga kuba muri 1968. Ntabwo ari ibintu bikunze kuba, ari no mpamvu Biden rero bavuze ko ari umuntu witanga kandi yabikoze mu nyungu z'igihugu no mu nyungu z'ishyaka rye. Ariko rero ku rundi ruhande nanone byatunguranye kubera ko biravugwa ko ngo n'abantu bamuri hafi mu rwego rwa politiki bamugira inama babimenye iminota mike gusa mbere yo gusohora itangazo yabinyujije amavuga ko agiye kuva kwiyamamaza. Ariko yahise ashyira imbaraga zose inyuma ya Kamala Harris, Vice Perezida we, akavuga ko abikoze kubera ko yizera ko ari we muntu ushobora gutsinda Donald Trump. Bisobanuye ko rero abademokrate bazajyana undi mukandida utari Biden guhangana na Donald Trump. Donald Trump we wamaze kwemezwa n'ishyaka ry'abarepublican. Ariko hari hasigaye ibyumweru bike ngo habe inteko rusange y'ishyaka ry'abademokrate Chicago yo kwemeza ku mugaragaro uyu perezida nyine Biden nk'umukandida w'iri shyaka hakurikijwe amategeko nyine y'ishyaka. Ubu noneho bagiye kubigenza gute? Uko bimeze, kuba Biden yari ari ku itike imwe na Kamala Harris biroroshye cyane kugira ngo ahite yamusimbura. Ni biroroshye, ndetse bamaze no kohereza ibaruwa ibyemeza muri komisiyo ishinzwe amatora ko ubu noneho Kamala Harris atakiri kwiyamamaza ku mwanya wa Vice Perezida, ahubwo arimo kwiyamamaza ku mwanya wa Perezida. Ni ukuvuga ngo amafaranga bakoresha kwiyamamaza amatora ya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abamo amafaranga menshi cyane, akavagari k'amafaranga. Amafaranga yose ya Perezida Biden yahise yimurira ayashyira kuri konti ya Vice President, ya Vice Perezida Kamala Harris. Ni ukuvuga byose bizagenda mu buryo. Ariko rero nubwo Biden yavuze ko ashyigikiye Kamala Harris, ntabwo mu by'ukuri Biden ari we ugena umukandida. Hari ikintu bita abadelegates b'iri shyaka ry'abademokrate, ni abantu batorwa bakaba bahagarariye abantu navuga bari mu ishyaka, n'abantu bagera ku 3896. Aba bantu nibo bazateranira muri iryo koraniro rutura wari umaze kuvuga aho rizabera i Chicago kuva ku itariki ya 19 kugeza ku 22 z'ukwezi gutaha. Nibo bagomba gutora umukandida w'ishyaka ry'abademokrate ugendeye ku mategeko y'ishyaka. Baramutse bamwemeje niwe uzaba umukandida, ariko bafite uburenganzira bwo gutora undi muntu wese bashaka. Bisobanuye iki ku ishyaka ry'abarepublicain ryo ryari ryarangije no kwemeza Trump nk'umukandida waryo? Ryarize ko rigiye guhangana
na Biden na Kamala Harris nka visi perezida we. Nibyo koko biragoye cyane rero kubera ko abantu barimo barabisobanura bavuga bati bishobora kuzagora Donald Trump na visi perezida we biyamamazanya JD Vance kubera ko bari bamaze iminsi. Kimwe mu bintu byatumye Biden ahatirwa kuva muri aya matora nuko bavugaga ko ntabwo n'umuntu afite politiki na gahunda nziza ariko ntabwo ashoboye, arashaje cyane, afite imyaka 81 y'amavuko. Icyo kintu kikomaga cyane Biden, ariko icyo kivuyeho. Ntabwo Donald Trump ashobora kongera kurega Biden ko ashaje kubera ko ntakiri mu matora, ahubwo bise bihinduka kubera ko Trump niwe musaza afite imyaka 78, Kamala Harris afite 59. ni ukuvuga ngo icyo cyavuyeho. Biravugwa rero ko bagiye guhindura ibintu icyo nakwita strategy zo kwiyamamaza kubera ko bo bari bizeye ko bariyamamaza bahanganye na Biden. Hari abantu bashobora kwibaza bakavuga ariko se nubwo biyamamazaga vice perezida na Kamala Harris na Biden batandukanye he? Mu system ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatandukanye ko perezida bafite imbaraga zikomeye cyane nubwo bayiyamamazaganya na vice perezida, ariko uwo bahendaho bareba bo bahangaho amaso cyane ni perezida. Hanyuma abanyapolitiki bo muri ano mashyaka yombi yabyakiriye gute? Abademokrate nk'uko Nina yaramaze kubivuga mu kanya mu makuru ya BBC yavugwa hanze, babyakiranye ishija rikomeye cyane, barishimye, ibyishimo ntangere. Abavuga ko byibuza bongeye kugira ibyishimo byo gushaka gutora kubera ko bari bafite ikintu gimeze nko gucika intege, bavuga bati Biden ashobora kuzadutsindisha, Trump tutashaka ko atsinda amatora mu kwezi kwa 11 akagaruka muri White House. Ibyo byahindutse, ariko aba Republicans bo baravuga bati Kamala Harris na Biden ntaho batandukaniye, ni bamwe, bamananye imyaka 3 n'igice bategekana, gahunda zabo za politiki ni zimwe, tuzabafata kimwe. Nubwo rero Perezida Biden yashyigikiye Kamala Harris ndetse n'abaguverineri bakomeye bakabatangiye kumushyigikira n'andi ba senateri n'abandi, ariko hari abantu tutari twumva bakomeye mu ishyaka ry'aba Demokrate. Barack Obama wahoze ari perezida ndetse na Nancy Pelosi wahoze ari umukuru w'inteko, bakomeye cyane mu ishyaka ry'abademokrate, ntabwo bari bashyigikira ku mugaragaro Kamala Harris. Ko abantu bakurikiranira politike ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hafi, ibi ngibi ntabwo ari ibintu bitangaje. Nibyo koko nk'abantu bashobora kuba babyumva yenda batabikurikirana hafi cyane, bashobora kuvuga kubera iki batamukigikiye. Ntabwo ari ubwa mbere bikozwe. Perezida wahoze ari Perezida Obama wahoze ari leta wategeka Amerika, ni ikintu navuga n'ibyo ntabwo ajya ashyigikira umukandida runaka mu cyo bita amatora yibanze cyangwa se primaries. Nikora ibyanagenze mu 2020 Biden yiyamamaza ahanganye na Kamala Harris n'abandi bakandida benshi batandukanye, ntabwo yigeze ahitamo uwo ashaka gushyigikira. We aravuga ati genda ashaka ko muhiganwa, noneho uwo abanyamuryango cyangwa se uwo abarwanashyaka bazemeza niwe je nzashyigikira. Niko bimeze. Kubera iki? Kubera ko Obama na Nancy Pelosi ni abantu babiri bafatwa nk'abantu bakomeye kuruta abandi mu ishyaka ry'abademokrate. Ni ukuvuga ngo baramutse bagaragaje aho bahagaze, ni ibintu byafatwa nk'aho ni ibintu by'umuhango, nta guhiganwa kwabayemo, kandi abademokrate bavuga birata ko ari abantu bashyigikira demokarasi, ibintu byo guhangana kugira ngo urusha abandi ari we ushyirwa imbere. Nicyo gituma rero bavuga bati, cyane cyane abajyanama bari hafi bavuze bati muhangane, uzatorwa uzagaragara ko yatowe n'abarwanashyaka bacu niwe tuzashyigikira. Niyo mpamvu ntabwo bitangaje kuba Obama cyangwa se Nancy Pelosi batashyigikiye Kamala Harris, ariko byitezwe ko namara kwemezwa byanze kunza bazamujya inyuma ntashite. Urakoze Prudence Ngiyumva. Mukomeje kumva BBC Gahuza Miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Ibiganiro bya BBC Gahuza Miryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa baza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose y'uko podcast ikora nuko wayishyira muri telefone yawe, byose urabihasanga. Reka dukomereze ku makuru yerekeranye n'imibereho y'abantu. Abakobwa n'abagore bagera kuri miliyoni 230 ku isi bakaswe ibice by'inyuma bigize igitsina cyabo ku buryo bw'igice cyangwa se byose bigakatwa kandi bidakozwe muri gahunda y'ubuvuzi. Abarenga 1/2 muri aba bakobwa n'abagore bari muri Afurika. Shamsa Sharawe na Haja Bilkisu basaniwe iyo myanya mu Burayi mu kubavura ibikomere batewe ari abana, ariko ubwo buvuzi ntibuboneka mu bihugu bya Afurika. Ni inkuru ya Bushra Mohamed wabonanye na Shamsa na Haja
akavugana nabo bakamubwira uko byabagendekeye. Muragezwaho na Yvette Kabatesi. Muri nkuru ariko harimo amagambo bamwe bashobora gufata nka Tyson. Shamsa Sharawi, umunyasomaliyakazi ufite ubwenegihugu bw'Ubwongereza w'imyaka 31, yicaye ku buriri bwe amaguru ayasobanije mu nzu ye iri mu nyubako yo guturamo iri mu mujyi wa Burnley mu Bwongereza. Arimo kunyuza amaso mu mafoto ye ya kera ari muri telefone. Kuri ino foto harimo mama, umuvandimwe wanjye w'umukobwa, nanjye. Nari mfite ubwoba kubera ko aribwo bwa mbere nari mbonye icyuma gifotora. Kuri Shamsa, kunyuza amaso muri aya mafoto ye yo mu bwana bituma yibuka ibintu bibi byamubayeho. Igihe yari afite imyaka 6 ari muri Somalia, abo mu muryango we baramufashe bamushikamira hasi mu gihe ibice by'inyuma byose by'ingenzi by'igitsina cye birimo clitoris, vulva na labia mu ndimi z'amahanga babikataga maze barangiza bakamudoda. Ubu nibwo bwoko buri ku rugero rwa 3 bw'ubugome mu gikorwa cyo gukata imyanya y'ibanga y'umugore. Nagize ububabare budashira. Ntabwo nashoboraga kwambara imyenda y'imbere cyangwa ipantaro. Ntabwo nashoboraga kugenda neza cyangwa kwicara neza. Gusa nagezeho ubuzima bwanjye bwo mu mutwe bumera nabi cyane kubera ububabare bw'umubiri nari mfite. Shamsa ari mu bikorwa byo gukangurira abantu ububi bwo gukata ibice by'igitsina cy'umugore. Yaganiriye BBC ukuntu yafashe icyemezo cyo kubagwa kugira ngo igitsina cye gisubirane ibice cyahoranye nyuma y'imyaka 20 ibyo bice bikaswe. Icyo navuga nuko igitekerezo cyo kongera gukatagurwa cyari giteye ubwoba. Nari mfite ubwoba bwinshi pe, ariko nari nzi ko kugira ngo mbashe kubaho neza mu mubiri wanjye nagombaga kubagwa. Shamsa ntabwo ari we wenyine wahuye n'icyo kibazo. Mu Budage, umunyasirira Leonikazi w'imyaka 30 Haja Birsiku nawe yahisemo kubagwa mu myaka 3 ishize. Ibice bigize igitsina cye byakaswa afite imyaka 8 ari mu bitaro yatewe ikinya ku buryo atibuka uko byagenze. Buri gihe nama niyumva nk'umushitsi mu mubiri wanje, numva nambaye umubiri utari gwanje kuko uwanje na wambuwe ku myaka 8. Kubagwa ntibyamutwaye amafaranga menshi kuko byakozwe muri gahunda y'ubuvuzi rusange bw'Ubudage, ariko rero yagombye kubagwa inshuro nyinshi kugira ngo igitsina cye kimere uko yabyifuzaga. Namaze indwi 2 canke 3 ntashobora gutambuka neza. Sinaryamira urubavu ku marindwi 2 canke 3. Nayo ku marangamutima n'ubuzima bwo mu mutwe nibaza yuko ari byo bigoye cyane kuko inyuma yo kubagwa nk'uku usanga umuntu asubiye guhahamuka gushasha. Bamwe babona ko kubagwa ari amahirwe abonwa gusa n'abari mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi binyuze mu bwishingizi bw'ubuzima rusange cyangwa mu buvuzi bw'abikorera ku giti cyabo hishyuwe amadolari ibihumbi n'ibihumbi. Mu Misiri, imiryango itegamiye kuri leta ishobora rimwe na rimwe gufasha mu bijyanye no kwishyura. Dr. Reham Awad ukorera i Cairo mu Misiri, numwe mu baganga bakeya muri Afrika basubiza ibice by'umubiri byangiritse isura byahoranye. Ariko kandi we akoresha n'ubundi buryo butari ukubaga mu gufasha abagore bakorewe amabi yo gukatwa ibice by'igitsina cyabo. Buri gihe nsobanurira abarwayi banjye ko tudashobora na rimwe gusubizaho neza ibice by'igitsina cyabo kikamera nk'uko cyari kimeze mbere. Ntabwo ari ibice by'umubiri gusa biba byarakaswe, ahubwo tunafasha uwo mugore kongera kwigirira icyizere. Muri Afrika honyine abagore n'abakobwa barenga miliyoni 140 bakorewe amabi yo gukatwa ibice bigize imyanya y'ibanga. Muri Somalia, Guinea na Djibouti bari ku rugero rwa 90% cyangwa barenga. Mu gihe barimo koroherwa, Shamsa na Haja bombi bavuga ko bishimira ibyemezo byabo, ariko bakemeza ko atari amahitamo bagira umuntu inama atabanje kubitekerezaho cyane kubera ingaruka zirimo. Inkuru ya Bushra Mohamed tugejeje ku isaha ya saa 12:53 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Mu kiganiro nacyo kuri wa kabiri twabateguriye ntabwo uza kujya ku manywa se. Ese impamba y'umunsi sinyibonye na di. Oya shapato iyo utashye ku manywa tugasangira biranezeza. Koko se? Ni ukuri ibyo byakumanywa ntibyaryo udahari Patrick. Ayiwe ubakina di. Erega Patrick simeze neza. Nakomeje kwihagararaho ariko ndumva byanga pe.
urarwo rugaceceka Nadi. Ni 12:45 kuri BBC. Ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino. Uyu munsi mwateguriwe kandi mugezwaho na Yves Bucyana. Mwireho neza bateze amatwi BBC. Amakuru y'uyu munsi nyahere muri tenisi. Umunyaportugal Nuno Borges, umukinnyi wa tenisi uri ku mwanya wa 51, ejo yatsinze Rafael Nadal 7-2 za 6-3, 6-2 yegukana irushanwa rya Swede Open. Umunya-Espanye Nadal umaze kwegukana amarushanwa akomeye ya Grand Slam inshuro 22 yatsinzwe ku mukino wa nyuma, ari nawo wa mbere atakaje kuva muri 2022. Yabangamiwe cyane n'imvune mu myaka yashize. Nadal w'imyaka 38 yageze ku mwanya wa 261 ku rutonde, maze ahitamo no kudakina irushanwa riheruka rya Wimbledon kugira ngo ashyire imbaraga mu mikino Olympique. Amarushanwa ya tenisi ya Olympique aratangira i Paris ku itariki 27 z'uku kwezi. Nadal yavuze ko gukina i Roland Garros, aho yatsindiye ibikombe 14 mu irushanwa rya French Open, ariyo ntego ye nyamukuru muri uyu mwaka. Mu mupira w'amaguru, imikino yo guhatanira igikombe cy'Uburayi ndetse na Copa America yararangiye, ariko haracyari umupira w'amaguru ushimishije uzaza mu mikino Olympique izatangira kuwa 5 i Paris mu Bufaransa. Imikino y'umupira w'amaguru izatangirayo kuwa 3 ikazabera mu mijyi 7 yo mu Bufaransa. Imikino ya nyuma y'abagabo n'abagore izakinirwa i Paris kuri Parc des Princes. Amakipe y'imikino Olympique y'abagabo agizwe n'abakinnyi bari munsi y'imyaka 23, bakaba bemerewe gukinisha abakinnyi bagera kuri 3 barengeje iyo myaka, mu gihe amakipe y'abagore yo adafite imyaka ibujijwe. Bagaragaye mu mikino Olympique ba Lionel Messi, Alex Morgan, Ronaldinho kugeza kuri Ellen White, amwe mu mazina akomeye ku isi yakinnye umupira w'amaguru mu mikino Olympique mu myaka yashize. Dore noneho amazina 3 byibuze yitezwe mu mikino y'i Paris mu mupira w'amaguru. Ikipe ya Argentine niyo yitezweho na benshi gutwara umudari wa zahabu w'abagabo i Paris, hamwe na Nicolas Otamendi na Geronimo Rulli. Julian Alvarez ukinira ikipe ya Manchester City n'umwe mu bakinnyi 3 ba Argentine bafite imyaka iri hejuru muri iyi kipe igiye gutozwa na Javier Mascherano guhatanira umudari wa 3 wa zahabu. Julian Alvarez w'imyaka 24 yatsinze ibitego 11 mu mikino 36 yakinnye ku ruhande rwa Pep Guardiola mu ikipe ya Manchester City, akayifasha kwegukana igikombe cya 4 cya shampiyona y'Ubwongereza. Ku rundi ruhande, umukinnyi watsinze ibitego byinshi muri Brazil Malta azasezera ku mupira w'amaguru nyuma yo kuyobora iyi kipe i Paris. Uyu mukinnyi w'imyaka 38 arateganya gusezera mu ikipe y'igihugu ya Brazil, ariko nyuma yo gutsindira umudari wa feza mu mikino Olympique ya Athens muri 2004 na Beijing 2008, arashaka gutera ishoti rya nyuma ku mudari wa zahabu i Paris. Mu mujyi wa Tokyo mu mikino Olympique heruka, Marta yakoze amateka, aba umukinnyi wa mbere w'umupira w'amaguru watsinze ibitego mu mikino 5 yose mu mikino Olympique. Abazareba iyo mikino kandi bazabona Alexandre Lacazette mu ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Thierry Henry yahisemo uyu mukinnyi kuba kapiteni w'Ubufaransa mu mikino yabo. Uyu mukinnyi w'imyaka 33 ukinira ikipe ya Lyon ntabwo yakiniye igihugu cye kuva muri 2017, ariko yatsinze ibitego 22 mu mikino 35 yakiniye ikipe ya Lyon muri shampiyona ishize, bikerekana ko agifite akabaraga. Soreze mu makuru avugwa mu igura n'igurishwa ry'abakinnyi. Arsenal iri hafi yo kumvikana na Bologna ngo igure umukinnyi Riccardo Calafiori w'imyaka 22 kuri miliyoni 42 z'amapaundi. Manchester United yizeye gutsinda urugamba ihanganyemo na Bayern Munich na Leipzig mu gushaka umukinnyi wo ku ruhande wa Paris Saint-Germain, umunya-Hollande Xavi Simons w'imyaka 21. Aha niho nsoreje amakuru y'imikino nari nabateguriye. Gendi Yves Bucyana. Urakoze Yves Bucyana. Ni nawe rero ushoje amakuru yacu yo kuri wa mbere itariki ya 22 z'ukwezi kwa 7, ariko mu kubasezeraho nababwira ko aba guverineri bakomeye b'abademokrate ba leta zinyuranye zo muri leta zunze ubumwe za Amerika
biyongereye kuri perezida Joe Biden mu gushyigikira visi perezida Kamala Harris kugira ngo ishyaka rye rimwemeze nk'umukandida waryo mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu kwezi kwa 11, aho ni nyuma yaho perezida Joe Biden atangarije ejo ko atagikomeje igikorwa cye cyo kwiyamamariza manda ya kabiri, aho nanone nyuma y'igitutu gikomeye yaramaze iminsi aterwa nawo mu ishyaka rye ry'abademokrate. Ano makuru yarahagarariwe na Prudence Ngiyumva, ku buhanga bw'ibyuma hari Susan Lennon. Mwakoze cyane guhitamo BBC gahuza miryango. Muramukiye.